gufasha abababaye tubabe hafi. Nkuko mubibona rero ngaha anye ni Don Joy Singers yo mushinga rya Adventiste umunsi w'indi rya Sororezo. Turi hano kubw'integuro ya concert rusanze dufise kwigenekezo rya 17 z'ukwezi ko 8 mwaka 2019. Ayo concert nayo ikaba izobera muri Skepers Skepers ni kuvuga mu Nyakabiga munsi y'ikigo ca kaminuza ya Burundi. Intumbero yo concert niyo gufasha abababaye canke abari munsi yacu bafise ingorane z'ubuzima bayeho mu buzima bubi. Twarashoboye gufata umwanya wo kugira ngo twige ico kibazo maze duhera ko twiga imiryango ishika ku gihumbi canke abantu bashika igihumbi dushobora gufasha tubona ko ari mu bibazo no mu ngorane. Rero niyo ntumbero ya concert twifuza kwamenyesha no kubatumiramwo kugira ngo muzobe kumwe natwe. Iyo concert izotangura igihe cy'isaha 8 ku kadomo. Isaha 8 ntizotangura. Tuzoba turi kumwe n'indi migwi duteye iteka, turavuga nka korara baragwa, turavuga nka korara abagenzi ba Yesu, Power of Holy Spirit, abona bakabari abaririmbyi b'ibiragi, abatazi ingene ibiragi biririmba turabatumiye nabo nyene bazohaba kuri uwo munsi. Turafise kandi na korale les ambassadeurs y'ikiriri, na korale y'ingahe nyene Sororezo Calvary Memory Choir. Tuzoba turi kumwe muri ico gikorwa, turabatumiye rero kugira ngo muzobane natwe, Imana ibahezagire cyane. Turanezerewe, turiteguriye concert tugira dukore yo kubabarana n'ababaye, imfuvyi abafakazi. Nukuri turatumiye abantu benshi, muze murabe ico gikorane kizoba gitagase frame, kizoba gitagase gisukuye. Izoba ari concert imeze neza cyane, izoba iryoshe. Turatumiye abantu bo mu mihinga itandukanye kuko dushaka gufasha abantu bari munsi yacu batishoboye badafise uburyo bwo kwifashisha mu buzima bwabo bwa misi yose. Kaze mwese turabiteguriye. Muhamagaro wa buri wese ni ugufasha abababaye tubabe hafi, tubabwire ko Yesu ariho, tubabwire ubutumwa uri bike wahawe, ubifashishemo abakene kuko Imana iri mw'ijuru izobibona ikugwira.